nk'abigeme bataraja kubaka bo kwirinda nukuri gusama inda bakiri bato kuko ibihimba vyabo ntibiba birakomera ni ukuvuga ngo bari munsi y'imyaka 18 bo bireka. Abo bandi tuvuga n'abakenyezi bamaze kurengana imyaka 35 ni ukuvuga ko umubiri wabo uburiko urakura byo kuvyara ko bwanje bo nibo bivamo ariko bo bireka. Ingwara yo mu kigo ikintu ca mbere mwomenya kenshi ivako nuko abantu benshi badapimisha batagenda kwa muganga ngo bavyarire kwa muganga. Ico ni ikintu ca mbere twoshimikira. Ku ca kabiri nuko abantu bagiye kwa muganga canke unashima bafise imbanyi bateba kugwaye. Bateba kugwaye no kuvuga iki nk'umunsi wose nk'amasaha 28 umuntu akiko aravuga ati reka ndabe kumbere biraza kugenda neza ntagende kwa muganga. Ikindi ca kabiri nuko nk'aba bigeme bakiri batoya batwara inda bakiri bato usanga bari mu migwi ibangamiwe. Ivyo rero bigatuma batanavyarira, bamwe bakanatinya bagaca bagomba kuvyarira muhira aho kugenda kuvyarira kwa muganga. Uti none rero iyo ngwara yo mu kigo niki? Nukuvuga mu gihe cyo kwibaruka umwana ahashaka gusohoka aragira ibibazo ugasanga inzira yashaka gucamwo biragoranye, hanyuma uko amara umwanya atarasohoka umutwe utarasohoka ugasanga uruhande rwo kuruhago uruhande rw'inyuma novuga nti rutwara rusohora umwanda mukuru karashoboye kuza agatoboro gashobora kuja ku ruhago canke kakaja inyuma yahasohoka umwanda mukuru akaca hatobotse rero ni ukuvuga ngo aho guca mu bihimba vy'irondoka mu bihimba vyabigenewe inzira bica bihusha inzira. Guhusha inzira no kuvuga iki? Ni ukuvuga ko umwanda mutoyi ushobora guca mu gihimba cirondoka canke naho umwanda mukuru ugaca mu gihimba cirondoka canke naho ivyo byose ko ari bibiri bikaca bihusha inzira bikaca bica mu bwambi bw'umukenyezi. Umukenyezi rero gihambaye gikuru kuri iyo ngwara mwomenya kubera haba hanatobotse ntasubira gushobora kwifata. Adashoboye gusubira kwifata rero bica bigorana. Rero umukenyezi wese yo kwibona ko ivyo bimenyetso ukabubona umwanda mutoya uca mu gihimba cirondoka ukabubona umwanda mukuru uca mu gihimba cirondoka canke ugasanga ivyo byose bikiko biraca mu gihimba cirondoka tubatera kamo. Ivyo nivyo bimenyetso nyamukuru bikuru ko wo kwibona ko ivyo bimenyetso yoca anyaragasa ku ivuriro riri hafi rimwegereye kugira ngo nabo bashobore kumushikana ku kigo Urumuri bashobore kumutunganyiriza. Ni ukuvuga bamaze gushika kuri centre Urumuri hariho abaganga dufiseyo babinonosoye baronkejwe amaformation akwiye barabavura bagakira. Ubu no bamenyesha yuko muri uyo mwaka urangiye 2022 abamaze kwitura ico kigo Urumuri mu bakenyezi twagiye dukurikirana bashika 112 twasanze abashika 94 kwijana barakize neza, barakira neza bakasubira gukora imirimo bakasubira na gatwengo kuko nta muntu yobabesha. Ni ingwara ibabaje kuko harimo n'abantu baca batabwa n'abagabo babo. Murabona kenshi harimo bavuga ati abagabo nibabigwa hashashe bakaca batabwa n'abagabo babo. Abandi nabo ugasanga bonyene barikumiriye bagumye mu kigo. Nico gituma bavuga ngo ni ingwara yo mu kigo, bakikumira bakaguma mu kigo. Rero twobaha ijambo ry'ihumure, ijambo ry'umwizero yuko umuntu wese umufasoni wese yibonye ko ivyo bimenyetso nukuri iyo simbira kwa muganga cane cane ku kigo Urumuri kiri Gitega nabasubiriyemo neza. Aho rero bashaka kumutunganyiriza nawe akasubira nakatwengo nawe akasubira akumva yuko agateka kiwe kubahirijwe bimeze neza. Kuvugwa ni ku buntu. Ico tubasaba gusa abafasoni tubasaba yuko borondera itike, ni itike gusa tubasaba bagashika kuri ico kigo. Ivyo kubaho nta mugwaze nera kuri ico kigo usanga bitegekanijwe byose. Ivyo gufungura ni ku buntu, aho kuryama ni ku buntu,
imiti n'abaganga bagire mu operation ni ku buntu, nta kintu na kimwe umufasoni tumusaba atari itike ryo nyene ryo kumushikana kuri Centre Rumuri. Unashima n'itike rimusubiza inyuma aho yaje ava bararimusubiza. Umva rero mugabo ivyo vyose nakigoro ka leta, nakigoro leta igira kuko uteranije amafaranga yose kugira umugwayi agwaye iyo ngwara yo mu kikwakire, abahinga baravuga yuko bateranije bitwara hafi amadolari $500. Urumva rero n'amafaranga atari make leta ibiko rashiramwo kugira ngo abantu bashobore kuvugwa kandi bashobore gukira. Kugira ngo twirinde iyo ngwara, abakenyezi canke abigeme bataraja kubaka bo kwirinda nukuri gusama inda bakiri bato, kuko ibihimba vyabo ntibiba birakomera. Igihe rero ibihimba vy'irondoka bitarakomera, wowe ukacugenda uti je ndakeneye kuvyara, jewe ndageneye muri ibi, ico ni kibazo gikomeye. Ni kuvuga ngo bari munsi y'imyaka 18 bo bireka. Abo bandi tuvuga n'abakenyezi bamaze kurengana imyaka 35. Ni kuvuga ko umubiri wabo uburiko urakura. Abo rero barengeje imyaka 35 nabo byo kuvyara ko bwanje nibo bivamo ariko bo bireka. Hanyuma rero bandi twovuga n'igihe kandi gikomeye cyane gikuru, umuntu asamye imbanyi nagende bamukurikirane apimishe hakiri kare. Na cyane cyane kuva mu mezi 3 ya mbere tubasaba ibipimo bine, barashobora no kurenza bivanye n'ingene umukenyezi basanze afise utugorane, agende hakiri kare bamupime barabe. Abo bakenyezi nabo bamara umwanya munini bari kugwara, nivyo binatubabaza. Bavuga bati ni muvyari ku buntu, ukagenda gupimisha imbanyi ni ku buntu, mugabo ukasanga hariho abamama bataravyumva, hariho imiryango itaravyumva, bakagumiza abavyeyi muhira ngo reka tumaze tugerageze. Uko rero umara umwanya munini uri kugwara, niko ugwiza amahigwe mabi yuko twadusoko nababarira kwakunda umwana abashaka gusohoka ntasohoke, bikaca bituma ahantu hatoboka, haba ababitse umwanda mutonya canke umwanda mukuru hakatoboka, bikaca bigusha yanzira uri kuraguza amahigwe mabi ko aho hantu hashobora gutoboka. Ni vyiza rero yuko abantu boca banyaruka mu maguru masha, bakavyarira kwa muganga, bakirinda kuvyara bakiri bato, izo nda zo mu busaza bakazireka kugira ngo nabo bashobore kwirinda iyo ngwara. Si uruhara rw'abagabo n'intangere, kuko mu bo twagiye dukurikirana kuri mu kigo Urumuri, mu bo twagiye dukurikirana twasanze harimwo abantu abagabo baciye babata. Mu bisanzwe tucuba kugwacu batubwira bati musangira kabisi n'agahiye mu mahigwe no mu bihe bigoye. Nitwumva rero ingene mu bihe bigoye umwe agize ikibazo uwundi yoca muta. Ico ni cambere yuko abo bakenyezi bagize ico kibazo bariko baribaruka, abagabo baba hafi. Twagiye tubona rero abagabo bababaye hafi, bamwe muri abo harimo n'abandi bagabo twabonye bababaye hafi, bari muri Centre Rumuri bakababa hafi, ikintu cyose baba bakeneye bakababa hafi. Abo bakenyezi nabo bagabo twagiye tubabona gose, imbere twaranarondeye ukuntu ijwi ryabo ryoshika kure, turarondera n'abamenyesha makuru kugira ngo abo bagabo bimboneza bashobore kumenyekana kugira bafasha abandi batarajijuka. Rero uruhara rw'umugabo ni ntangere, kiretse gusa nuko umugore aba yamaze no gushikirwa n'ivyo bibazo, no kumunyarukana kwa muganga kugira ngo dukinge bya bindi bishobora gutuma afatwa n'iyo ngwara. Umugabo bifisemo uruhara ntangire cyane gose. Nico gituma umugabo kenshi muranabizi yuko umugabo mu rugo afise ijambo rikomeye, bafashe ingingo yo kuba hafi abakenyezi babo, iyo ngwara yotuzwa gose bikomeye.